Nshuti bagenzi muriko muradukurikirana ndabaye mwiriwe abandi mwaramutse bivanye naho mwerereye muri kumwe na Jerome Kazabukeye nkuko vyama. Reka tuganire uno munsi ku bintu bitatu vyonyene ushobora kugumiza muri wewe bikagufasha haba mu iterambere ryawe haba no mu mibano yawe. Ivyo bintu bitatu ni ibiherero. Icambere ni ahantu ukura amafaranga. Ahantu ukura amafaranga utegerezwa yo kubaho utegerezwa kuhagira ibanga. Birashoboka ariko ukaba uri nk'umuganga cyangwa umwigisha, abantu benshi bakabaza ahantu ukura amafaranga, ariko mu bintu maze kubona ntabwo umuntu atungwa n'umushahara wonyene. Nimba rero ahandi hantu ukura amafaranga ntabwo ari vyiza kubishira ahabona ngo abari bose bamenye ahantu ukura amafaranga. Urashobora kubivuga ejo bikakugaruka ko aho hantu ayo marobine bakuramo amafaranga akaba yozibigwa kubera urwara ururimi rwawe, kubera ishari ry'abantu baremanywe. Abantu ukuntu baremwe cyane cyane abarundi ngira ngo bashobora kuba bafite ishari kurusha abandi, ariko wowe ikintu wokwirinda ni ivyo kuvuga ahantu ukura amafaranga. Ndetse naho vyoba bishoboka bigakunda yuko unyegeza aho ukura amafaranga, utari nk'umwigisha cyangwa umuganga cyangwa ari abantu benshi bakora ubuzi baba bahawe nk'amadecret presidentiel y'amanomination cyangwa bakaba baronse ubuzi mu ma ONG. Ni vyiza ko unuma n'igitigiri c'amafaranga uhembwa. Ni vyiza ko ata muntu yomenya amafaranga yawe uhembwa ukuntu angana. Ikintu kigira kabiri utegerezwa kwirinda kuvuga ni imigambi yawe yakazoza. Hariho igihe ushobora kuganiriza abantu ukibaza yuko abo bose abakunzi bawe ukababwira imigambi yawe, ejo ugasanga nimba bamubwiye ko ugomba gushira ibotike hajya kwa naka ugasanga ahubwo yayishizeho nyine, cyangwa yahashizwe n'umugenzi wawe ko nawe yaciye aca kuvuga ati naka agomba akora ibiye akaba yavyumvise. Abantu benshi rero ari usanga batagira imigambi mu mitwe, bakarindira kwigana imigambi yakozwe n'abandi bantu. Ari naco gituma rero ndababwira ko ari bibi kugenda uravuga. Jewe vyambayeho nigeze gukora umugambi umwe wari ukomeye cyane bivanye nanje uko naringana. Hama rero ndarondera abakiriya bo mugambi, mu mpera zabo niho nawe uvugira ahantu hatari kuba. Iyo nabimenya ko byari kugenda uko byagenze ntabwo nari kubibabwira. Habwiye niko mufise amafaranga kuri konte, nanje nkaba nakoze umugambi ntabwo numuzana amafaranga mugashira mu mugambi nanditse hama tukakora abantu bakaronka amafaranga. Atari igitutsi nakuye nta kindi kintu bace babinyaka babihereza umwe muri abo twari kuba mu nama, kuko wewe yasanzwe akora muri iyo domaine nanje ntibabona ko ndayikoreramo nubwo nabana nagizemo amaformation, ariko bice bituma babonye umugambi, ariko amatwi asumira niho havuye ukunda kubera hariho abantu twari twamaze kuvugana. Burya no kugira udandaza umugambi biravana n'umuntu wari we, ariko bari babo abantu bace babona umengo bigiye mu ibitare byo badashobora kubona neza ivyo ari byo, hama baca barabivamo. Kugira business plan ni ibintu nagiriye mu formation, navyize cane naravyigisha ku batari bake ngira ngo baranyibuka aho naciye imbere. Naragiye no muri ambassade y'abanyamerika nararonse certificat nagize kwiga gukora imigambi. Byumvikana ntabwo ari umugambi wanje wari wanditse nabi canke iki, oya, ahubwo nagize ikibazo cyo kuvuga muri bimwe vya kazoza, haza kuvuga umugambi ntarashobora gutunganya neza, tararonka donko abo bantu nari kubabwira ku munota wa nyuma. Aho hantu n'ahantu nihendeye cyane ku buryo nawe ndakubwira yuko ukeneye gutera imbere, ukeneye yuko ibintu byawe bigenda neza, ntabwo ari vyiza kugenda urabivuga. Ikigira gatatu rero no kubwira ushobora kugumiza muri wewe, ngo ndabibwire abasore n'inkumi.
nimba uri umusore cyangwa inkumi ukaba uri kuranyumviriza, nagomba ndaguhanure niwaronka umukunzi wawe ntuzogenda urabivuga. Ni ibintu ushobora kuvuga wibaza ngo ni ibintu bisanzwe, ariko bahora badutera inkuru kera, ibintu byo kuza kwandikisha rezo sosiyo cyangwa kwandikisha amatelefone bitaraza. Umuntu ukunda baramwandikira nimba akora i Bujumbura nawe ukora i Makamba, mukandikiranira ikete. Bavuga yuko byarashikaho umuntu yandika ikete akandikira umuntu w'umukunzi wiwe, yashitse mu nzira wa muntu akarikuramo akarisoma, hama agaca yandika nk'ibintu by'ibitutsi, akandika ibitari byo, akaza gushikira inkuru yahindutse yayicuritse, hama nawe agaca amwishurana uburakari bwinshi. Ingo nyinshi ntizabayeho kubera ivyo bintu, hamwe n'izariho zarasambutse kubera ivyo bintu vyo kurungika amakete barungikana mu minwe. Ariko mu gihe ca none ntabwo bogukorera ivyo, kuko mushobora kuba muvugana n'uwo mukunzi wawe, ahubwo igishoboka nuko ushobora kumuyagira umuntu ejo nawe agaca agenda bakavugana neza, canke akanakwicira. Bimwe mu Kirundi bavuga kwicira, akamukwankisha canke akaba ari waca murondera, kuko abasore canke inkumi benshi hari abantu batinya kuvuga kuri ivyo bintu kubera nyene atariko bakuze badashikuze babivuga, akanagira n'ikibazo co kurondera umuntu amubaza ijambo atomboye. Rero umubaza agaca agenda arabivugira hejuru, bagaca bumva ukuntu yari amukeneye cane, ugasanga haje utari we wundi yazanye amafaranga cyangwa yumvise ikintu yamukundiye, ico kintu wayagiye umuntu ati ujya mungu je ndamukunda kubera afise amafaranga, bagaca haza uwo yamusumbya canke agaca aja kurangira uwundi ati ujya mukobwa narumvise kukunda yakunze nakagira mutware kubera afise amafaranga, canke akavuga tujya muntu je ndamukunda kubera arasenga, ukazibona abonje utundi akaza akamurangira uwundi aze asenga kumurusha, akumva yafatiye ku bintu biboneka vy'inyuma. Ingene worondera umukunzi wawe navuga n'ikindi cigwa tuzobereka ko twageze kubicishamo, ariko bamwe bavuze ko batabitumvikanye neza, sinzi ko wogerageza ko kavyumviriza canke tukazoshobora kuzobibasubiriramo. Ariko nagomba ndakubwire yuko ivyo bintu bitatu ndakubwiye ari vyiza kuvyigumizamo. Sinzi kuvyibuka neza, nakubwiye ni ugomba kubaho neza, wirinde kuvuga ahantu ukora amafaranga. Ikigira kabiri, wirinde kuvuga imigambi yawe ubibwira abari bo bose. Ikigira gatatu, wirinde kuvuga umukunzi wawe mu gihe mutarubaka. Ivyo ni ibintu rero binanira abantu benshi, bigatuma badashika ku ntumbero nyinshi baba bihaye, kubera abantu bo hanze baba bafise ishari. Abantu ishari naryo ndemanwa y'abantu batari bake, cane cane abarundi barafise ikintu bita ishari. Utabiravye neza rero bigashobora guca vyo kugora mu kubaho kwawe, mu kubaho kwa misi yose, bikaba vyotuma udashobora gutera imbere. Rero mugenzi wari kurankurikira, ndaguhaye kaze no hanyuma nagira ndagusezere ndakubwira nawe ubutaha, ariko ntugende udafyonze kuri subscribe cyangwa se abone mu Gifaransa, kandi niho uzoza uraronka inyigisho nk'izi nzoza ndabashikiriza. Murakoze rero, yari Jerome Kanzabukeye, nawe ubutaha.